Amaro y'Imana abe kuri mwebwe mwese aho hose muherereye. Iki ni ikiganiro ikiyago c'Inama Nshingamateka mutegurirwa n'igisata kijejwe kumenyesha makuru ibinyamakuru n'ubuvugizi mu biro by'umukuru w'Inama Nshingamateka mukama mugishikirizwa ukwindwi itashe. Inama Nshingamateka yatorewe ikiringo cyo kuva mu 2025 gushika mu 2030 iramaze kuja ku kivi mbere irangura n'ibitari bike uhereye aho ironkeye abagize ibiro vyayo ngo baje imbere y'abandi. Iri sasa risanzwe rya Myandagaro 2025 rikaba rero ari sasa ryayo rya mbere. Muri kino kiganiro rero tuza kubabwira bimwe mu bihambaye vyaranze indwi dusozereye cyane cyane iyemezwa ry'umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi n'ibirori byo kurahirira ayo mabanga mashasha hisunzwe ukwibwirizwa shingiro rya Republika y'u Burundi ribitegekanya. Turagaruka kandi ku birori byo kurahirira icese amabanga mashasha kubagenywe na nyene icubahiro umukuru w'igihugu kuba abashikiranganje bagize leta nshasha. Nkaba rero ndabahaye ikaze mwese. Kwigenekerezo rya gatanu Myandagaro 2025 hari ku munsi wa kabiri w'iyindwi turangije. Abashingamateka barakoranye mu nama ya bose bahagarikiwe na nyeniteka Gerard Daniel Ndabirabe aramusa ubwo rwego aho imbere y'umutaga bemeje izina ryarungitswe na nyenicubahiro umukuru w'igihugu mu kibanza cy'umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi. Izina rya Nestor Ntahontuye ryemejwe ku majwi 110 kuri 111 no kuvuga ibice 99 n'agace kamwe kwijana. Gutyo ikibanza kiba kiraronkejwe umusubirizi hisunzwe indinganizo y'ibwirizwa shingiro rya Republika y'u Burundi. Ku muhingamo wo kuri uwo munsi nyene wa kabiri igenekerezo rya gatanu Myandagaro 2025 naho imbere nyene cubahiro umukuru w'igihugu Inama Nshingamateka n'Inama Nkenguzamateka umushingamateka Nestor Ntahontuye yararahiriye icese amabanga yo kuba umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi hari mu ngoro y'amakoraniro y'Inama Nshingamateka iri Bujumbura mu Kigobe. Ico gikorwa gitegekanywa n'ibwirizwa shingiro rya Republika y'u Burundi mbere indahiro yiwe ikaba yakirwa na sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro. Imbere y'Imana mushobora vyose, imbere y'umukuru w'igihugu, imbere y'Inama Nshingamateka n'Inama Nkenguzamateka, jewe Nestor Ntahontuye umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi ndarahiye ko ntazotirigana ku masezerano y'ubumwe bw'abarundi kwibwirizwa shingiro rya Republika y'u Burundi n'ayandi mabwirizwa, kandi ndiyemeje ko nzoharanira ntiziganya ineza y'u Burundi n'abarundi, nkubahiriza ubumwe bw'abarundi, amahoro n'ubutungane kuri bose mu kurangura amabanga njejwe. Ndiyemeje kugwanya ivyiyumviro n'ingendo z'ihonyabwoko no gukumirana, guharanira no guteza imbere agateka kazina muntu nako abenegihugu bose. Umushiranganje wa mbere Nestor Ntahontuye rero yagenywe n'itegeko ry'umukuru w'igihugu inomero 100 agakwego ubusa rimwe ryo kwa gatanu Myandagaro 2025 inyuma yo kwemezwa n'abagize Inama Nshingamateka n'Inama Nkenguzamateka bamwe bose batoye ukwabo nkuko biri mu ngingo y'130 y'ibwirizwa shingiro rya Republika y'u Burundi. Ibirori vyari vyitabwe kandi n'abatumire benshi harimo abaserukira ibihugu vyabo n'amashiramwe mpuzamakungu hano mu Burundi, abarongoye imigwi y'igihugu itandukanye, abaserukira amadini n'amashengero, amashirahamwe adaharanira inyungu za politike n'abandi. Umunsi wa gatatu igenekerezo rya gatandatu Myandagaro umwaka wa 2025 nawo waranzwe n'ibirori bihambaye bijanye no kurahirira icese kw'abagize leta nshasha
bose hamwe n'abashikiranganje 13 bagenywe n'itegeko inomero 100 agakwego ubusa gatatu ryo kwa gatanu Myandagaro umwaka wa 2025 rigena abagize leta. Ibwirizwa shingiro rya Republika y'u Burundi mu ngingo yaryo y'ijana na 38 rivuga ko igihe cyo gutangura kurangura amabanga bashinzwe abagize urwego nshikiranganji barahirira icese imbere y'umukuru w'igihugu n'imbere y'inama nshingamateka n'inama nkenguzamateka. Indahiro yabo ikakirirwa na sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro. Barahira rero mu buryo bukurikira: imbere y'Imana mushobora byose, imbere y'umukuru w'igihugu, imbere y'inama nshingamateka n'inama nkenguzamateka, jewe honorable Leonidas Ndaruzaniye, umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano, ndarahiye ko ntazotirigana ku masezerano y'ubumwe bw'abarundi, kwibwirizwa shingiro rya Republika y'u Burundi n'ayandi mabwirizwa, kandi ndiyemeje ko nzoharanira ntiziganya ineza y'u Burundi n'abarundi, nkubahiriza ubumwe bw'abarundi, amahoro n'ubutungane kuri bose mu kurangura amabanga njejwe. Ndiyemeje kugwanya ivyiyumviro n'ingendo z'ihonyabwoko no gukumirana, guharanira no guteza imbere agateka kazina muntu nako abene gihugu bose. Muri ivyo birori byo ku rwego rw'igihugu hari hitavye abatumire batari bake, barimwo abaserukira ibihugu vyabo n'amashirahamwe mpuzamakungu mu Burundi, abarongoye imigwi idasanzwe y'igihugu, amadini n'amashengero, amashirahamwe adaharanira ivyicaro vya politike n'abandi benshi. Bikaba vyarangijwe no gufata ifoto rusangi, indongozi nkuru mu nzego z'igihugu ziri kumwe nabo bubahwa bagize leta nshasha. Uko umwaka utashe, umunsi wa gatandatu utangurira ukwezi kwa Myandagaro mu Burundi bwose, harahimbazwa umunsi mukuru wahariwe amakomine. Mu ndinganizo yikwije, uwo munsi utangurirwa n'ihimbazwa ry'umunsi wahariwe gufatana mu nda, ukaba ubera ku mitumba yose igize igihugu. Ku munsi wa gatanu rero ryari igenekezo rya mbere Myandagaro, Nyaniteka Gerard Daniel Ndabirabe, umukuru w'inama nshingamateka, yarifatanije n'abene gihugu bo ku mutumba wa Ruvumu, zone Burarana, komine Matongo ni mu ntara ya Butanyerera, mu guhimbaza umunsi mukuru wahariwe gufatana mu nda. Kuri uwo munsi abafisa mikoro make hamwe n'abageze mu zabukuru bararonkejwe ibifungurwa bibunganira mu miryango, hamwe rero n'amasuka. Kabaye n'akaryo ko kwibukanya n'abene gihugu ivyamwa biva mu gukora ivyiza no gufasha abahanzwe n'ubuzima bugoye. N'umunsi wahariwe gufatana mu nda. Gufatana mu nda no gufashanya, kuko twese ntituri ku rugero rumwe. Hariho abashobora kuba bagifise utuguvu, hariho abandi turiko turagabanuka, hariho n'abandi tugeze kure tugabanuka. Hariho abishoboye, hariho n'abaritera bakarisama. Rero kuri uno munsi abo bose no kwibukana. Uno munsi wahariwe kwibukana, dukubita agatima mpembero natwe ejo ingene twari tumeze. Abo uno munsi bageze mu bihe bigoye, natwebwe niyo turiko turaje. Reka rero nabo kabakanya ko kubibuka, kabakanya ko kubitwararika. Rero abandiko ndavuga, aba mubona babatama, abatamakazi, abakuze bashesha kanguhe, buriya mu myaka iheze aha hari hameze neza. Ariko ibihe uko bihinduka niko n'abantu bahinduka. Uyu munsi rero, uyu munsi ube icibutso cyuko twese twifuza kugira iherezo ryiza, noneho tugahindukirira bagenzi bacu,
tugahindukirira aba bariko bagera mu zabukuru, tufatane mu nde tuje mu rukundo, dukundane, dufashanye, twegerane, tuganire, maze Imana nayo izuhira. Muri iyo ntumbero nyene Iteka Gerard Daniel Ndabirabe yamenyesheje abenegihugu ko mu minsi iri imbere imitumba itari mike izohabwa amatara n'amazi meza, narirya amazi meza asanzwe ari karahara mu ruganda ntibacura. Nubu nuko hari ibintu ntazanye, ibintu by'ibipapuro vyerekana ingene mu minsi iri imbere bagiye kuzobaronsa amatara. Kandi bazobikora ku mitumba myinshi. Ubwo igihe muzoronka amatara tuzoheza naho dusabe n'amazi kugira ngo amazi nayo aboneke. Amazi ni ikintu kigoye cyane. Ku munsi wa gatandatu igenekezo rya kabiri Myandagaro 2025 niho hahimbajwe umunsi wahariwe amakomine mu Burundi ku nshuro igiri ya 13 muri komine Matongo iri mu ntara ya Butanyerera. Ibirori vyabereye ku mutumba wa Burengo zone Ruganza. Iteka Gerard Daniel Ndabirabe umukuru w'Inama Nshingamateka akaba yari yifatanije n'abenegihugu baho. Mu ijambo yashikirije yagarutse ku kamaro ko guhimbaza umunsi mukuru w'amakomine, aho yabwiye abaraho ko uwo munsi uha akaryo abavuka komine bose ko gusangira ikiyago, bibukanya utwakera, ariko cane birimbura aho bagejeje iterambere ryabo n'irya komine bavukamo. Agashimishwa n'urugero bageze ko rwo kugwiza umwimbo muri komine Matongo bimwe vy'akarorero, agasaba ko no mu gisata c'ubworozi bogira nkuko nyene. Hano muri komine Matongo n'umunsi wo kwirimbura, umunsi wo gusubiza akajisho inyuma kugira ngo turabe aho komine igeze. Nuko muri komine Matongo tufatanye mu nda, dufashanya, tukibukana ico nicashitsweko. Muri komine Matongo murazi ko igihugu cashize imbere uburimyi n'ubworozi, ariko nubwo mwatubwiye ko muriko murarima kandi murima neza, turazi ko muri akarorero. Komine Matongo n'akarorero mu kurima, mugabo mukorora ntibirashika, mugabo mu kurima murabambere mu Burundi bwose. Nimwihamashi. Hariho n'izindi ntara, abava mu zindi ntara bagiye kuza baza ino muri komine Matongo turabazi. Hariho n'abavuye mu bihugu vya kure, hari n'abo mu mashirahamwe mpuzamakungu aje kuraba muri komine Matongo ingene uburimyi bumeze. Baratangaye, basubiye inyuma batamacumu bavuga bati ntibari bazi ko ivyo babonye muri Matongo vyari gushoboka mu burimyi n'ubworozi. Cabaye n'ikimenyetso cuko abantu bafatanye mu nda, kuko n'uburimyi n'ubworozi bwariyongereye cane kandi murima mwisunze akarorero mpuzamakungu kurima kijambere. Muri komine Matongo rero ngo biragaragara no ku maso y'abenegihugu ko ubutunzi bw'abavuka komine bwiyongereye, aho usanga abantu boroye inka, inkwavu n'ibindi bakaronka umusesekara, ibindi bagasagurira abafise amikoro make. Ikindi kimenyetso c'ubutunzi ngo nuko abenegihugu barima no mu gihe cici, aho n'abava mu yindi mihingo bazana imitahe no mu gisata c'inyubako. Mu vyifuzo vyiwe rero Iteka avuga ko vyoba vyiza hatunganijwe ibiharuro vyivugira, agatanga uburorero buke bw'ibibwirizwa kumenyekana kugira ngo igihugu kimenye aho kigeze mu iterambere. Mu gihe nk'iki ndongozi, ico twifuza nuko muzotwereka
samajambo muzoza kutubwira nkuko turiko turayavuga, mwebwe muzotwereka ku kibaho, bace batwereka ati ngaba abantu barima bose uko bangana, barima rimwe bakarima kimwe nkuko murima ibigori aho hepfo, kuko kizoba ari ikimenyetso koko cuko turiko turaja muri ya mbona kazoza. Ica kabiri tuzobasaba, uko tubasaba hano niko tuzobisa no mu gihugu cyose. Ni bangahe abanyamatongo bangahe bandikishije amatongo yabo muri komine, baronse za mpapuro ndangatongo ni bangahe? Ikindi cya gatatu nuko mwokora uko mushoboye hazotangire haboneke abazoronka titre de propriété, no kuvuga urupapuro ndangatongo ushobora kujana muri banke bakaguha ingurane. Ikindi cya kane nuko muzotubwira muti aha muri komine Matongo ngiye imikobeko inganuku le courbe de niveau, ati nk'imitumba yose iriko courbe de niveau. Ikindi tuzobasaba cya gatanu nuko muzotubwira muti ti muri komine Matongo twimbuye ibiharage amatonaya, ibigori amatonaya, umuceri amatonaya, ingano amatonaya, ibintu byose mubishaka kucyati ngaya amatoni kuyatuye tubona tuti koko komine Matongo iri kuyatera imbere. Muri komine Matongo tuzobasaba muduhe ibiharuro by'abanyeshure, ati muri kaminuza ngaba banganuku, muri segonderi y'amashure yisumbuye ngaba banganuku, muri mashure mato mato ngaya banganuku, duce tubibona ku kibaho. Ibiharuro nibibesha amashure na uko nyene. Aha kandi tuzobisana no mu gihugu cyose bagira uko, kugira ngo umuntu acamenya ingene igihugu cyose kiriko kiragenda, kiriko gitera imbere muri yambona kazoza. Muramenya ko hasigaye imyaka 15 kugira ngo irya mbona kazoza tuvuga tuyinjiremwo. Dutangure rero ubu kugira ngo tugende dusonga tuyinjiramwo. Muzotubwira kandi muti muri komine Matongo harimwo inkwavu ziri muri komine Matongo yose, tubwira inka zirimwo, tubwira impene zirimwo. Ikindi tuzobasaba ni kumenya amatongo ndimwa ni superficie zingahe. Muri ivyo birori rero vyaranzwe no kunezereranwa hagati y'abavuka komine b'Amatongo basozerereye ku mugigwa wo gusangirira hamwe imfungurwa n'urukanywa vy'ikirundi hari mu kanyamuneza ntangere. Ku ruhande rw'icegera ca mbere c'umukuru w'Inama Nshingamateka, Umushingamateka Fabrice Nkurunziza yifatanije n'abenegihugu bo muri komine ya Rutana ni mu ntara ya Burunga. Abanje gushima ivyashitswe ko muri iyo komine, yaragarutse kuri bimwe bikwiriye gushigwa ko inguvu kugira ngo iterambere ritera intambwe ku muvuduko ugaragara aho mu Rutana, agashimikira cyane cyane ku gisata c'indero. Dushime ivyaranguwe muri komine ya Rutana yagutse, sinobigarukako kumbure nogaruka kuri dukeya. Duhagurukire ikibazo c'indero. Hari hantu usanga umengo ubu ni muri Sodomo na Gomora. Je birambabaza abana bariko barata amashuri usanga ari kubera batwaye inda batifuza, kandi none bazitwazwa n'abandi. Nibipfa mutima abo bantu duhaguruke tubagwanye. Dusabe abadirekteri mudufashe, abadirekteri b'amashuri mudufashe, abene gihugu mudufashe. Iyo ngeso mbi abamotari muhagarike gushurasuza abana b'abakobwa b'abanyeshuri. Ikintu tugiye guhagurukira nico kintu kijanye n'indero, kandi biri muri programa, kuko abo bana niyo biga bazogaruka guteza imbere twebwe abene gihugu ngaha ayo. Iruhande y'ivyo ngo hariho nabandi baheba amashure baja guca ingero mu gihugu kibanye ca Tanzania. Ahamagarira abanyarutana umwe wese kugira uruhara ruboneka, kuko ngo gutera imbere bigoye gushika ko
batitayeho indero nziza kandi bashize ingufu hamwe gutyo bibarinde kwikangura amazi yamaze kurenga inkombe. Hari ikindi kintu nigeze kuvuga, tudahevye kuja mu bintazi. Abantu twegereye mu kumoso hariya, genda umumoso ndabivuga, tudahevye kuja mu bintazi ntituzotera imbere. Kandi nagenda babwire umuhana umwe nkuko nyene nshobora yabivuze usigaye inyuma igihugu ntizopfa giteye imbere. Amakoperative tuyashigikize, ibikorwa dushigikirane. Ibijanye n'iterambere twese dutegerezwa kuja imbere, tugafashanya, tukabikorera hamwe, tukadugira rimwe twese. Muri ivyo birori imigwi ndangakaranga harimo n'abatimbo babiryoheje birakomera, mu gihe vyari vyitabiriwe n'abavuka komine barangurira imirimo itandukanye, maze birangiye baca basangira imfungurwa ziteguwe mu buryo kama hamwe n'ibinyobwa kavukire. Umunsi mukuru wahariwe amakomine warahimbajwe kandi no muri komine Ruyigi ni mu ntara ya Buhumuza, aho ibirori vyatewe iteka n'Umushingamateka Nk'Ezimana Busesia, icegera ca kabiri c'umukuru w'Inama Nshingamateka. Mu gatondo kare ibikorwa vyatanguriye ahari imirima ku mutumba wa Kigamba, ahari indimo zo muci zivomerwa n'amazi y'umugende waciwe n'abenegihugu kandi ugashikana amazi mu nyanja zororerwamwo amafi y'ubwoko bw'isomvyi. Ico gihe abenegihugu bari ku kivi mu bikorwa vy'iterambere rusangi vyo kongereza uburebure bw'uwo mugende, maze bifatanya nabo mu kubatera intege. Ibirori nyezina bikaba vyabereye ku kibuga ca Sikirsare Kigamba, aho abenegihugu n'imvukira zirangurira imirimo mu zindi ntara bicaye hamwe baraganira bibukanye twa kera, bongera basangira akajumbu kabakujije eka n'urukanya bakavukire. Mwijambo yashikirije icegera ca kabiri c'umukuru w'Inama Nshingamateka yahamagariye abenegihugu kwiyumvamwo neza amakomine mashasha, abaraho rero abasaba guhindura ingendo. N'umunsi mukuru wa mbere uhimbajwe twinjiye mu ntunganyo nshasha y'igihugu. Amakomine yagiye arahinduka, murabizi hari amakomine atakihari, twavuye ku makomine 119 tuja ku makomine 42. Rero twese twiyumve mwayo makomine ubu turimo, tuyakunde tuyakorere, ahubwo tutangure kuraba ingene tuyateza imbere. Inguvu twahora dushwiragiza turi mu makomine menshi tuzegeranye, tuzishire hamwe, tuteze imbere komine yacu. Ibi byose rero yabiye intunganyo nshasha ni mu kugira ngo dushobore gushira neza mu ngiro ya mbono kazoza. Nkaca mbaza ikibazo, ndakibajije wewe uri ngaha, mbega none wewe uriko witegura gute kuzoba umuryango wifashe? Kuko iyo mbono kugira tuze tuyishikeko bibanza guhera hajya mu muryango, bihereye mu muryango bigaca bikwira igihugu cyose, umwe wese yihe intumbero. Muri ya ntumbero yo guserukira abenegihugu, abashingamateka bavuka muri komine Ruyigi barishikiye ahari urugomero rw'umuyaga nkuba ku ruzi Kayongozi. Inyuma yaho abenegihugu baho mu Kayongozi babatuye ikibazo c'uko bamaze ukwezi kose atamuyaga nkuba bafise, bitumwe nuko urwo rugomero rwasidutse. Ibikorwa vyo kurusanura vyahawe ishirahamwe Jetra. Icegera ca kabiri c'umukuru w'Inama Nshingamateka akaba yasavye ko ikigo kijejwe umuyaga nkuba hagati mu gihugu ABR co kurikiranira hafi uko biriko biragenda. Dusanze ari batanguye kumera nk'ababomagura, batubwiye yuko uru rugomero rwari rwubatswe n'ishirahamwe Jetra, mugabo kubera yuko ikiringo bari baratanze ibikorwa byoshobora kumara kitari bwahere, baciye basubira kuza kubisubiramo. Mugabo ikibonekeza nuko uravye ingene inyubako zari zubatswe, nuko zubatswe mu buryo busa n'ubudakomeye, ari naco gituma twasaba abahinga bishira hamwe rikurikiranira hafi ibijanye n'umuyaga nkuba wo mu bisagara byo mu gihugu hagati, boraba bagashika ku rubuga
bagakurikirana n'irishirahamwe ryubatse hano hantu bakiga icokorwa ku buryo naho boheza kubaka runo rugomero hatosubira kubomagurika. Twashoboye kumva yuko nko mu giringo c'imyaka 6 hoba hamaze kubomagurika inshuro zishika kuri 4. Urumva naho bariko barasubiramwo usanga ari ibintu bidakomeye. Rero ico dusaba nuko byo kubakwa ishirahamwe ABR rikurikirana umuyaga nkuba wo mu gihugu hagati yovugana n'ishirahamwe Jetra yubatse hano bakahubaka ku buryo bukomeye ku buryo hashobora guhera n'imyaka 100 bitabomaguritse. Aha niho turangirije ikiganiro twari twashimye kubashikiriza kuri uno munsi. Mwagize neza mwebwe mwese mwagikurikiranye. Reka kandi nshimire bagenzanje umwe wese kuco yaterereye haba mu majwi n'amasanamu bityoroye neza gushikaho bikunda integuro y'iki kiganiro kagenda neza cyane mbere kikanabashikira iwanyu atankomanzi. Ndabasezerera ndabipfuriza kuroranirwa ahiwanyu, gire aho muba mu mahoro kandi mwubahwe na gahwane.